tubona uko nyene deje wawe Otrako ntasubira kuhinjira nabajya batwara irya societe ntibasubira kwinjira muri Otrako. Mu minsi 3 nzoba mpejeje organiza ingene hazoca hakora abo batarimo. Mugabo bose wewe ntawusubira kwinjirana yaba deje ya Otrako yaba ni societe. Abahari ejo tuzoja tutanga kuringaniza ibikorwa vyihuta twakorera. Ni ivyo kandi bakwinjira aho biraheze byose bifate mu ntoki ntagira ico nonekara byose bicungire ngaho tuzobitorera umuti nta kibazo. Niyo nkuru iriko iravugwa cane hirya nino mu bimenyesha makuru bitandukanye, inkuru ziriko ziragarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi haravurwa uguhangana n'inyenyurana rikomeye hagati y'umushikiranganje w'ubudandaji n'umuyobozi mukuru Albert Maniratunga. Ino nkuru yavuzwe ko ibitari bike abantu batanze ivyumviro bitandukanye, ariko hari ivyo mwanyegejwe kuri ibi bintu biriko biraba hagati y'abantu bategetsi babiri. Ese turakurikiza ivy'umushikiranganje canke turumva ivy'umuyobozi mukuru Albert Maniratunga? Ico ni kibazo abantu bamwe n'abandi bibaza hagati y'umushikiranganje n'umuyobozi mukuru Albert Maniratunga. Uku kunyinyurana ndetse no guhangana hagati y'aba bategetsi bompi vyoba biva kuki? Biravurwa ko ku ruhande rumwe Albert Maniratunga arafise ibihangange mu butegetsi bimushigikiye, kandi ngo Albert Maniratunga nindakorwa ko ku butegetsi bwa CNDD FDD imvo zituma aba ndakorwa ko muri CNDD FDD turaza kuzikurikira muri ano makuru. Umushikiranganje w'ubudandaji nawe ngo arafise gukugwa mu mabanga abandanije kwiha ivyo guhangana na Albert Maniratunga. Ayo makuru yose n'ayandi mwanyegejwe kuri no nkuru ndetse n'ibibiri ko biravurwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji ndetse no guhangana kuri hagati y'umushikiranganje aramutswa ubwo bushikiranganje ndetse na Albert Maniratunga umuyobozi mukuru. Turaza kubikurikira vyose muri ano makuru twabibateguriye. Sabwe ikaze mwese abanywanyi bacu mwamuriko murakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Ya makuru muba mwaranyegejwe, ya makuru mutazokwigera muronkanda hariho hose tuyabashikiriza mwido nido twifashishije abahinga mu vya politike, ababihweza ibintu n'ibindi, ababa bariko barakurikirana ibibera mu butegetsi ndetse n'andi makuru yose dutoza twifashishije umurwa wamenyesha makuru n'andi yose aba yavuye mu masoko yacu. Turaziko ku banywanyi bacu yo baba ari ngaha mu Burundi mukurikira makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku bari mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe baba muriko muradukurikira muri rya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Nibagiye ko dufise n'abanywanyi benshi cyane aba bariko bararondera makuru agezwe ko mu gihugu bari ku migabane y'amakungu ya kure muri Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hose mwoba muri. Turakenguruka cane kuko ngene mudahindeshanya kutwereka ko mwamukurikiye amakuru n'ibiganiro vyacu. Nta yindi ntererano rero dusaba no gufyonda kuri subscribe vyonyene. Iyo wafyonze ko gashikirwa n'amakuru yacu uba mu bambere bama bashikirwa n'ibiganiro n'amakuru tuba turiko turabashikiriza. Niyo nkuru iriko iravurwa cane, ibimenyesha makuru bibiri mu Burundi biri hanze y'igihugu. Niyo nkuru iriko iragarukwa ko cane ku kunyenyurana ndetse no guhangana hagati y'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere n'umuyobozi mukuru Albert Maniratunga. Bamwe bakibaza ninde atwara uyundi. Kino kibazo ushobora kuza kironyera inyishu murano makuru ndetse no kuvyo tugiye kugushikiriza. Hari ivyo mwanyegejwe mutabwiwe vyatanguye gute? Haraciye iminsi hari umurwi utangaje iduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza ku rugero rwa 25%, ingingo yababaje abanyagihugu kubera batumva ingene igitoro kituzwa ku rugero rwa 12%, ariko ibiciro vyo kwiyunguruza vyo bikaduzwa 25%, kandi ababiduza bavuga ko ngo bafatiye kwiduzwa ry'ibitoro. Abanyagihugu bakabona ko iduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza ngo rije gusongera ibisebe vy'ubuzima busanzwe
ubuzima busanzwe, ubuzima bubi basanzwe babayemwo, ubuzima busanzwe buzimvye. Inyuma y'ivyo vyagiye biravurwa. Kuwa mbere Ruhuma mu mwaka w'2022 nibwo umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yahagaritse iryo duzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza ngo kuko adatahura ingene yavyumviye ku mbuga ngurukana bumenyi, ingingo zigafatwa atabimenyeshejwe kandi ariwe yatwara ubushikiranganji bubijejwe. Ingingo y'umushikiranganji Nijimbere yarerekanye ibintu vyinshi byari gufatirwako ariko bitarabwe mu gufata iyo ngingo. Abanyagihugu bariruhukije barashima iyo ngingo kuko bari biteze ko ije kubatezurira. Uyu munsi umurwi wadugije ibiciro wasohoye itangazo kw'igenekerezo rya 6. Uwo murwi wadugije ibiciro wasohoye itangazo rimenyesha ko ingingo yabo ngo ari ntabanduka, ko ibiciro byo kwiyunguruza ngo bitegerezwa kuduzwa nk'uko babitegetse. Abasize umukono kuri iyo ngingo abatari bake batwagwa n'umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere. Kw'isonga rero haboneka Albert Maniratunga, uyo ni umuyobozi mukuru ajejwe ibyo kunguruza abantu n'ibintu. Uyu rero twamuheruka mu mwaka uheze aho Perezida Ndayishimiye yamubogoza mu burongozi bwa Otrako abanje kumwita escrow kandi akabikora imbonesha kure zikoranye. Ntibwakeye kabiri Albert Maniratunga yagenwe mu kibanza gisumba n'ico yarimwo, maze abarundi barumirwa bati mbe yemwe uyu muntu ahagarariwe nande ku buryo umukuru w'igihugu amukura abanje kumutuka, bukeye akisanga ategerezwa kumugena ahasumbirije. Ivyo bintu abatari bake baravyibajije ndetse babona ko harimwo ikibazo gikomeye cane kubona umukuru w'igihugu afata umuntu nk'uyo yatutse akamwita umwescro. Imbonesha kure harimwo n'imbonesha kure z'igihugu amakungu arorera, mu nyuma agaca ahabwa ikindi kibanza gisumbirije ico yarimwo. Ubuhoho bije bikomeye kurusha. Albert Maniratunga avuguruje icese umushikiranganji amutwara, agira ko arasohora n'itangazo ry'agatsinde. Ninde rero azomukomakoma hagati y'umushikiranganji Nijimbere n'igiti kiturirwa citwa Maniratunga? Perezida Ndayishimiye azohagarara hehe? Bamwe bakibaza bati mbe yemwe abanyagihugu bo bagiye kuba bande? Marie Chantal Nijimbere nimba adafise igihangange yisunga muri iyo ntwaro ya CNDD-FDD ngo birashoboka ko ndetse ngo nawe bishobora kumukomerana nk'uko vyagendeye abakenyezi babiri batwaye ubu bushikiranganji imbere yiwe. Abandi baboneka bashize umukono kw'iryo tangazo rivuguruza umushikiranganji Nijimbere n'umuyobozi mukuru ajejwe ubudandaji Venant Ngendakumana be n'umuyobozi ajejwe ibitoro Emmanuel Manirakiza. Umurwi wa Albert Maniratunga uvuga mu itangazo wasohoye ko iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza vyakiriwe neza cane n'abarundi bose, kanatsinda ngo atabikorwa byo kuyiyamiriza vyigeze biboneka mu gihugu. Ibi bintu birateye ikibazo gikomeye cane. Umuyobozi mukuru n'umushikiranganji ninde afise ububasha gusumvya ubundi? Bamwe bati ibi nagasuzuguro katagira izina. Umushikiranganji niwe mukuru ku muyobozi nka Albert Maniratunga, ariko Albert Maniratunga ngo yigize igihangange kandi koko aranakorana navyo mu butegetsi, ngo nindakorwako
kuko bagafatira akarorero ku vyabaye umukuru w'igihugu ahejeje kwitonganya cane, ashavuye n'ishavu ryinshi, akamwita umwescro, ariko mu nyuma agaca amugena mu kibanza gisumbirije n'ico yarimwo. Bamwe bati ibi bintu nagahoberabunwa, bati ninde hategeka umukuru w'igihugu ivyo akora? Aho ntiyoba afata ingingo ariko mu nyuma yashika mu bindi bihangange bakamubwira bati ivyo wabikoze utatugishije inama, bagaca bamusaba kwisubirako ku ngingo aba yafashe. Ivyo bamwe babivuga bafatiye ku kuntu vy'umukuru w'igihugu yari yavuze kuri ya Robert Maniratunga yavuganye uburakari. Bamwe bakavuga bati kumbure agiye guca ajanwa mu mpimba abazwe ivy'ubwo bwescoro, ariko ntabwo ariko vyagenze, ahubwo yaciye adugirizwa amapete, niko umuntu yovuga, aca ahabwa ikindi kibanza gikomeye ndetse ahabwa ayandi mabanga asumbije ayo yarimwo. Bamwe babifata nk'akamaramaza kubona umuntu nka Robert Maniratunga yubahuka akavuguruza ndetse akerekana ko ingingo yiwe ikomeye gusumvya y'umushikiranganji. Ivyo Robert Maniratunga yakoze birabwa n'ubwo bushikiranganji, ndetse akabikora atabanje kumenyesha umushikiranganji ajejwe ubushikiranganji Robert Maniratunga akoreramwo. Bamwe bati ntabwo bizomworohera umushikiranganji w'ubudandaji Nijimbere Marie Chantal. Abandi bati Robert Maniratunga ntakomwakomwa ngo kuko afise abamushigikiye mu butegetsi bwa CNDD FDD. Haragiye havurwa vyinshi ku mvo zituma Robert Maniratunga adakugwa mu mabanga ahubwo agahabwa ayandi, ngo kuko hari ibikomeye cane azinanye ko n'abategetsi muri CNDD FDD, ngari vyo bituma abandi akogwa ko nubwo yoba ariko arakora amakosa angana gute, ngo Robert Maniratunga yoba ari umuntu adasanzwe. Ariko ivyo bamwe bakavuga kuko yoba ameze kose bitomuha ububasha bwo kubahuka gusuzugura ingingo y'umushikiranganji. Bamwe bati nuko umushikiranganji ari umugore nico gituma Robert Maniratunga yubahuka akavuga ibintu nk'ivyo ndetse akagarariza ingingo yiwe. Abandi bati Robert Maniratunga nkuko yerekanye ko vy'ukuri ari umuntu adakogwa ko, ivyo bikaba vyanerekanwe n'umukuru w'igihugu n'ubundi abamukingiye igihe yakugwa muri Otrako. Ubwo bwescro bwiwe ntihagire kibukurikira, ahubwo agahabwa agashimwe ko gushigwa mu yandi mabanga. Bati n'ubundi abo nibo bazomukingira ingingo y'umushikiranganji ikaburizwamwo, ahubwo hakubahirizwa ingingo y'uyo Robert Maniratunga n'abamushigikiye. Ntago rero ibintu vyoroshe. Hari ibibazo abantu bamwe bavuga ko bishobora kuvuka, ariko bamwe bakibaza bati ibi bintu bizoherera hehe? Kunyinyurana hagati y'abategetsi. Robert Maniratunga ni muntu ki? Yifata nkuko Robert Maniratunga inyuma yo kugenwa mu kibanza gisumba inico yarimwo ahejeje kwitwa mwescoro. Bati mbe yembwe uyu muntu ahagarariwe nande? Uyu muntu ahagarariwe nande ku buryo umukuru w'igihugu amukura abanje kumutuka bukeye akisanga ategerezwa kumugena ahasumbirije? Bati ubuhoho Robert Maniratunga ninde azomukomakoma? Bati hagati yiwe n'umushikiranganji Nijimbere ninde asumba ubundi ububasha? Perezida Ndayishimiye azohagarara hehe? Ibi vyose nivyo kurindira tukaraba tukamenya aho bizoherera. Ngayo rero amwe mu makuru ng'ivyo bimwe mu vyo muba mwanyegejwe. Ngayo amakuru yagarutswe ko cane
ariko tukibandanya gutohoza. Murazi ko amasoko yacu atandukanye tuba turiko turarondera ibiba biriko biravurwa, bamwe bakabifata nk'agahoberabunwa, bamwe bati nibara ku mutemere. Albert Maniratunga abandanya kwerekana ko adasanzwe kandi adakogwa ko nubwo yoba ariko arakora amakosa. Ndakengurutse cyane kuri mwebwe tubana mu makuru n'ibiganiro vyacu, bipfuza kuraje mu mbere bashikirwa n'amakuru tuba turiko turagushikiriza ufyonda kuri subscribe tugashira kuri gushikira mu mbere mukanya